igihugu cacu kiriko kiratunganya inama mpuzamakungu ifatiye ku karere kaha iwacu muri Afrika y'ubuseruko. Iyo nama ikazoba irimwo abaserukira ibihugu vya Ethiopia, Sudan du Sud, Uganda, Kenya, Rwanda, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Botswana, Namibia, Mozambique. Ni ibihugu byose 14 harimwo ni ca 15 Lesotho kizokwinjira uno mwaka. Hanyuma hakazoza n'abaza muri iyo nama bava ku isi yose. Turiteze ko hazoza abarimu kabuhariwe n'abaza gukora ikibazo bose hamwe bava hanze barenga 600. Iyo nama rero ikaba yerekeye cyane cyane umwaka kwihweza ingene kwigisha abaganga babuhariwe benshi cyane bashobora gukora mu bitaro vya ruguru, atari abaganga bagira ngo nabo gukora mu bisagara binini. Dukeneye yuko umuntu wese ahari hafi kuri district we ashobora kwivuza kandi akaronka ubuvuzi bwiza cyane, ntihagire ukenera gusubira kuja kwivuza hanze, kuko dushaka ko bigira ngaha kandi bakavura abantu bacu. Kandi nico twifuza nuko nk'abantu ba ruguru mu gihugu batorinda kumanuka i Bujumbura ngo niho hari abaganga. Dukeneye ko twigisha abaganga benshi cyane bazoduga gukora mu district, ntihagire umuntu abanza gufata urugendo runini cyane. Ibikorwa bitegekanijwe rero cyane cyane iyinga rya mbere rihera itariki 24 gushika itariki 30 rizoba ryerekeye gutegekanya inganda no kuvuga materiel y'ukunonosora ubuhamya uko no bivuga technique nshasha muri domaine nyinshi za chirurgie. Turashobora gufatira nk'ubuhinga kuvura abana bakivuka neonatology. Turashobora gufatira nko kubyerekeye abana bato bavunitse hajya umwana sicyo kimwe n'umuntu akuze, ibivugwa cyo kimwe. Turashobora gufatira ku byo bita chirurgie plastique, sindonse ingene ndabisigura mu Kirundi. Ni technique nyinshi cyane zizokwigishwa abaganga kabuhariwe ko ni technique nshasha, ariko n'abanyeshuri bariko bariga ubwo buhinga. Dufise atelier zirenga 11, 8 zikazoba muri iryo yinga, hari na 2 zizoba iyinga rya conference ryaheze. Iyinga rikurikira ku munsi wa mbere itariki 1 Gitugutu azoba ari umunsi wo gutangisha ibibazo ku banyeshuri bahejeje kwiga chirurgie. Nagira ndamenyesha ko biga imyaka 5 canke 6 bifatiye ku gisata barimwo. Uwo munsi rero turindiriye abanyeshuri 160 bazokorera ikibazo ngaha. Abo navuye muri vya bihugu nabwira duhurikiye mu ishirahamwe rimwe, ariko hakaza n'abarimu kabuhariwe bava ku isi yose. Hari abava mu karere kacu muri Afrika, ariko hari n'abava i Buraya, harava muri Etazini, harava muri Australe. Ni benshi cyane, bashika hafi abarimu 305 bazoba baje kubaza abanyeshuri. Bisigura rero yuko diplome ntayironse ni diplome yemewe ku isi yose. Muri abo hari abarundi bize mu karere, ko ntibiga ngaha mu Burundi gusa. Ibitaro bigiramwo nka mu Burundi hariho Roi Caled, hariho Optamite,